Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hunter Biden, umuhungu w'umukuru w'igihugu, yemeye mu rukiko icyaha cyo kudatanga imisoro. Urubanza rwabereye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California. Umushinjacyaha yaregaga Hunter Biden kutishyura leta amadolari miliyoni 1,400,000 ku nyungu zo kubyo yakoranye n'ibigo by'ubucuruzi byo mu mahanga. Abarepublikani barwanya ubutegetsi bwa se President Joe Biden babigize intwaro yo kurega umuryango wabo ngo wamunzwe na ruswa. Nyuma y'urubanza hanze y'urukiko, avoka wa Hunter Biden, Abel Lowell, yasomeye abanyamakuru itangazo rye. Hunter yafashe icyemezo cyo kwemera icyaha kubera ko atifuza gukomeretsa bitari ngombwa cyangwa gusebya abakunda. Yashyize imbere ya byose umuryango we. Ni ikimenyetso cy'ubutwari n'urukundo. Mu kwezi kwa gatandatu gushize, Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko yari mu rundi rubanza rutandukanye ku birego byo gutunga imbunda atabifitiye uruhushya. Rwateye abe igisebo kubera amakuru menshi yaruvugiwemo ku bibazo bikomeye yigeze kugira kera by'uko yari imbata y'ikiyobyabwenge cyitwa kokayina. Nibyo rero yangaga ko bigaruka. Urwo rubanza rwo gutunga imbunda atabifitiye uruhushya yararutsinzwe, arajurira, ntirurarangira. Naho muri uru nguru rw'imisoro atishyuye, umucamanza yabwiye Hunter Biden ko azamumenyesha igihano cye ku itariki ya 16 y'ukwa 12 gutaha. Yamusobanuriye ko ashobora gukatirwa gufungwa kugera ku myaka 17 n'ihazabu ishobora kugera ku madolari 450,000.